Ndabaramukije kaze muri kino kiganiro c'Inama Nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2006 urumuri rw'amahoro rurazunguruka uko umwaka utashe mu ntara zose z'igihugu. Urwo rumuri rukaba rufise insiguro yo kumurikira amahoro n'iterambere mu gihugu cose ndetse no kumurikira imitima y'abarundi kugira babonereho guhinduka mu guteramira amahoro n'iterambere. Urumuri rw'amahoro rero ku ncuro igira 16 rwari rumaze iminsi ruzungurukanwa mu gihugu cose n'umugwi w'intwara rumuri ku civugo kigira kiti tuzirikana igihugu cacu mu gukoresha neza itunga rusangi. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 4 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022 urumuri rw'amahoro rwarashitse mu ntara ya Kayanza ruje ruvuye mu ntara ya Cibitoke. Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe umukuru w'Inama Nshingamateka yifadikanije n'izindi mvukira z'intara ya Kayanza asanzwe avukamwo barakiriye urumuri rw'amahoro ku rubibe rw'intara za Cibitoke na Kayanza muri komine Muruta. Buramatari w'intara ya Cibitoke Colonel de Police Bizoza Kareme ari kumwe n'imvukira zo muri iyo ntara harimwo n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi hamwe rero n'abene gihugu niwe yashikirije urumuri rw'amahoro mugenzi warongo y'intara ya Kayanza Colonel Remicisha hayo. Umurisho w'ingoma hamwe n'intambo nivyo vyaranze ibirori vyo guhererekana urwo rumuri aho abene gihugu isinzi bari bahishikiye bigina amahoro n'umutekano bisaga igihugu cose. Inyuma yaho urumuri rwaciye gwerekeza ku mutumba wa Gwegura aho nyene muri komine ya Muruta aho rwagiye kumurikira ibikorwa vyo kubaka inzu y'amanama yegukira paruwase gatolika ya Gwegura. Urwubako rukaba rugeze ku ntambwe ishimishije kuko iramaze gusakagwa hasigaye ibikorwa vyo guheraheza. Ibikorwa vy'uwo munsi bikaba vyari ivyo gukora ibeto yo gusasa imbere muri iyo nyubako.
Umukuru w'inama nshingamateka Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe mu ijambo yashikirije yarahamagariye abaraho kwakira mu mitima yabo urwo rumuri rw'amahoro, kuko ngo hashobora kuba hari abagifise ukwijijanya imitima mu gukundana no mu gukunda ibikorwa kandi ari vyo soko ry'iterambere. Bibaza ko uyu muco iritara bituri imbere kubona riduhuza ukutungana aho bizoca hose, nuko ari umuco ari itara ry'Imana. Kuri ivyo ntabwo mvuga nti bavandimwe Barundi, Banyakayanza, bavuka Kayanza, namwe bashitsi muri hano dufatanije urugendo. Birahimbaye kubona turi hano muri kano kanya, twese tuhagatiye itara, urumuri. Sinza kuvuga amajambo menshi, ariko nagira mvuge nti nisunze imvugo zo muri Bibiliya, zo mu madini atandukanye, aho tuvuga tuti itara riduha umuco utangwa n'Imana. Uyo muco utumurika mu mitima yacu, uyo muco ukatuzanira amahoro mu mitima yacu, ya mahoro ava ku Mana. Uno munsi uyu muco uva kuri rino tara si umuco usanzwe. Murabona ko twawusanganiye niwanyu, muhora mubona ko mushaka kuba mufise itadowa canke buji, mugabo nimuhamagara abantu mu ngwino murivugire ku ijambo, nuko iri tara ry'uno munsi atari itara risanzwe, atari urumuri rusanzwe. Baratubwiye bati ahubwo n'urumuri tubona ko mukahise rwadufashije kugira ngo rushigikire amahoro. Si urumuri rusanzwe, amahoro mwumvise kandi nayo ko amahoro atangwa n'Imana. Baranadusavye bati erega uru rumuri mwebwe murabe ivy'amategeko, murazoraba ingene bwoba mu butunzi bw'isi, patrimoine immatériel de l'humanité. Mwumvise ko atari ikintu gisanzwe, kandi ikintu cerekanye si ibintu by'amajambo cyane, si ibintu bava ngo barumviye ngo twarumvise. Iri tara, uru rumuri rudasanzwe rwaratumurikiye. Abarundi turarabana byiza. Uru rumuri rwarafashije cyane. Niyo mpamvu muri kano kanya dushimiye ubwa mbere na mbere Uhoraho, Imana yaturemye ikarema Burundi ikatuha na runo rumuri. Tuyiha amashimwe. Icyo tuyisaba nuko uru rumuri irutsimbataza mu mitima, ruduhe umuco utumurika twebwe ibwina mu mitima. Aho umuco umuritse
hava umwijima, hava ubwira kabiri, hava imyuka mibi, ya myuka mibi satani ikunze gukoresha cyane kwinyegezamwo. Uru rumuri rero rutumurike ibyina mu mitima, hariya mu nguni mu mitima yacu, mu bugingo bwacu, kugira ngo ahari hose icijiji c'akabi, icijiji c'ingeso mbi, icijiji c'ukwankakazi, icijiji c'ukwankana, icijiji c'ukurabana nabi, icijiji c'ukwankakazi, akazi kateza imbere igihugu. Ico cijiji kihave, haza umuco, umuco utumurikira ibikorwa, umuco utumurikira urukundo, umuco utumurikira mu kubaka igihugu, umuco utumurikira mu mibano hagati y'ibihugu n'Uburundi, umuco utumurikira mu makungu, umuco werekana aho Uburundi bugeze, werekana ko Uburundi ari inyenyeri, ariko inyenyeri mu bikorwa, inyenyeri mu iterambere. Nico dusaba uno munsi. Urumuri rw'amahoro rero rwaciye ruzunguruka igisagara ca Kayanza, rugenda ruramurikira bene gihugu barongowe n'indongozi zitandukanye, aho bagenda baruhanahana bigina amahoro n'umutekano hamwe n'ibikorwa vy'iterambere.
baciye bagana ku rubibe rugabura intara ya Kayanza na Ngozi ahitwa Maridadi, ahimvukira n'abenegihugu ba Kayanza bashigikiwe na Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabo umukuru w'Inama Nshingamateka. Bashikiriza urumuri rw'amahoro abo mu ntara ya Ngozi bari barongowe na buramatari wa Ngozi. Muri urwo rugendo yarimwo mu ntara ya Kayanza, bukeye bwaho ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 5 Munyonyo umwaka wa 2022, Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabo umukuru w'Inama Nshingamateka yaragendeye hariko harubakwa ihinguriro ry'akarorero rizokora umutobe uhinguwe mu vyamwa riri ku mutumba wa Kinga muri komine ya Kayanza. Iryo hinguriro rikaba rizoba rifise ubuhinga buzotuma atamiyagizananye hanze yoronka aho menera igahava yonona ibiriko birahingurwa. Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka yahimirije abakozi bahawe akazi muri iryo hinguriro hamwe n'abenegihugu muri rusange kwijukira kurima ivyamwa kama vy'ikirundi kuko batazobura isoko mu gihe iryo hinguriro nyene rizokwama ribikeneye narega ibikorwa vy'ubwubako biriko vyegereza ku musozo. Mbanze ubwa mbere na mbere mbashimire mwebwe amenyesha makuru ko mwaduherekeje hano. Nshimire na buramatari turi kumwe hano. Nshimire nurongoye umugambwe uri ku butegetsi nawe ari hano turi kumwe wo mu ntara ya Kayanza. Eka naba bajeje umutekano bose turi kumwe kuri akakigo no munsi twagize twese kugira ngo duhurire hano. Igihe twaheruka hano ntibari bwashiremwo nivyo umuntu yo kwita pavement, hariho amabuye gusa ashashe muri iyi nyubako. Ibikorwa byose byo gutaba bariko barakora nkaha murabona aha turi nyuma nta byari bihari. Aha hari umutumba umusozi, hariya hirya twashikiye naho ne mwabonye ko bariko barahubaka kandi mwabonye yuko hatabye hameze neza. Aho hatarubakwa ibyo byose nta byari bwahabe. Ibi ni byerekana rero yuko igikorwa koko kiriko kiratera imbere kuko ibi bariko barubaka nibyo nkenerwa kugira ngo ihinguriro rishobore gukora. Ikindi mwabonye yuko indani mu nzu bariko barashiramo amadirisha kandi nibiyo bariko barabikata kugira ngo bace bashira mu madirisha. Murabona ko basa n'abahejeye gusiga, ariko umwubatsi nawe ari hano. Nibaza ko azoheza karaba ko atokongera ko akandi gakushe konya gasiga nka rimwe, ubwo azoheza biturabire neza. Umuntu ahereye hariya twashikiye, hajya twashikiye ubu bariko barubaka laboratoire. No kuba laboratoire n'ahantu hazopimwa agapimirwa ibintu biba bijanye n'ibizokorerwa hano mu ihinguriro, haba gupima imitobe kugira amenye ingene umutobe qualité uburyohe bw'umutobe bazobipima muri laboratoire. Bazoza begeranya bagira imicango, bacanga imbuto, bacanga ivyamwa, bacanga ivyamwa kugira ngo barabe umutobe
abarundi bakeneye kandi umutobe bakunda. Ibyo byose bizoba bikorwa muri laboratoire. Hariho no kuzopima nk'ibintu bazoba batuzaniye, ari bitoki, ari amabungo, ari eka amatunda janye n'imicungwe, mandarine n'iki, amananasi, byose bazohora bapimira hariya. Ahubwo rero nje mboneraho nsaba n'abarundi bariko baratwumviriza ko borima bakarima ibitoki vya kirundi, amatunda, amabungo ameze neza, amananasi ameze neza, ubumara amasenge bwa kirundi umeze neza. Vya bitoki bimwe, hari umuntu twabonye muri Kayogora arimo ibitoki, Pasteur Mazuru Jacques arime bijya bitoki azozane hano tuze tugura. Hano abazoza bashora hano tuza tubagurira ibitoki. Rero iyo laboratoire izobiza ipima ivyo bintu byose biza. Ico ni kimwe. Ariko nyuma yaho ya laboratoire mwabonye ko hatavye hameze neza. Harya naho hazubakwa ico bita ni zoba ari building administratif. Donc ahantu hazoba ari ibintu bikorerwa ibintu vya administration, ibintu by'ubutegetsi bwari no hinguriro. Aho rero turahavuye. Noneho tuje kwinjira, mwabonye hari ahantu hateguwe aho abakozi bake baza bako barakora ba mbere na mbere. Hanyuma twinjiyemo gushika indani, mwabonye ko ibikorwa biriko birakogwa neza, hasigaye yuko bashirako imiryango hamwe hamwe n'amadirisha bariko barashirako. Ibyo byose mwabibonye kuko twari kumwe. Noneho tuza kwinjira muri sale nini izojamwa amamashini. Mwabonye ko sale hari kwisima, mwabonye ko byose bitunganije, n'amadirisha mu mpande bariko barashiramo n'ibiyo bariko barashiramo. Mwabonye ko hejuru amatara arimo. Ibyo byose nivyerekana ibikorwa koko biriko biragenda neza kandi bimaze kugera kure. Noneho tuvuye muri yo sale, mwabonye ko twinjiye aho ivyamwa bizinjirira, ivyamwa bizinjirizwa bija mu mamashini. Batweretse n'ahandi amamashini ari ikindi cyumba kinini kimwe mamashini aho bayashize navyo, aho bukira bazoyavanayo amamashini kugira ngo bashire muri iriya sale nini, muri hangari nini nyene aho amamashini azoba hagaze. Ivyo si ivy'imbeshere. Igihe twaheruka hano ibyo byose ndiko ndavuga nta vyari bihari. Uno munsi aha muri kano kanya murabona hano inyuma hari aho bariko barategura bagira fondation, aha naho hazoza hashikira ibitoki biva hirya no hino, bizaba bishikira vyonyene bishikira muri ino nzu izubakwa hano kugira ngo bihiremwo. Nuko ibitoki bizoza bizamwo hano bizoza bimaramwo imisi 5 gusa. Nukuvuga yuko 5 iheze yica bivamwo byinjizwa mu mamashini, ibindi bica byinjizwa muri stock kuyaho bishikira gutyo. Ibindi navyo bisohoka ari mitobe, ibizosohoka ari mitobe navyo bica bigenda iyo bizoteza gucururizwa. Ari ibyo turungika mu bihugu, ari ibyo turungika mu hano mu hagati mu gihugu, ibyo byose bizoba byaramaze gutegurwa neza biriko birigwa. Avuye ngaho Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe yaragendeye kandi ikibanza kiriko kirategurwa kugira ngo cubakwemwo kaminuza y'ubuhinga y'akarorero muri komine Matongo. Yamenyesheje ko mu kwezi kwa12 bazomenyesha uko bigiye kubandanya mu bijanye n'inyubako, kubera ko atari umugambi ahubwo ari ibikorwa vya bene gihugu b'intara ya Kayanza bariko batunganya ibikorwa. Muri iyo ntumbero umutumba wose ugize intara ya Kayanza urafise umunsi umwe mu kwezi wo gushika kuri ico kibanza gutangwa gacumu kubumwe. Umukuru w'Inama Nshingamateka yamenyesheje kandi ko ibikenewe vyose kugira ngo kaminuza izobeho vyatunganijwe, ndetse n'abifuza kuzoyigisha ko bamaze gutangura gusaba akazi. Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe yarangije ashimira abakozi bariko barakora nk'abikorera ndetse n'ababatanze. Yongera atera kamugwaruka kuhakura icigwa rugakura amaboko mu mpuzu mu kwama bashigikira ibikorwa vy'iterambere. Mwanya dushitse hano turiko turaraba ingene kibanza kizubakwamo
kaminuza technique Institut Polytechnique de Kayanza. Iyo tuvuze de Kayanza no kuvuga si ya komine Matongo kubera ko byubatse mu nzu kwa muri komine Matongo n'ivy'intara yose. Ariko mu minsi iri imbere turanifuza ko byo igihugu ikazwa kaminuza y'igihugu cyose. Eka n'abanyamahanga bakazoza hano ari benshi kandi turazi ko bazose. Rero nkuko maji ikibazo nibyo turabona koko kwakazi kari ko kurabandanya neza. Ejo bundi gihe twaca hano harahanyene duhagaze niho bari kubagura ubona ko atavye kabisa ari ahantu hashashe akaba yari intambwe ya mbere rero baramaze gusa n'abayikwiza turabona ko habona neza ku ntambwe ya mbere kuri niveau tuvuga ko ari ya mbere. Ariko iyo niveau ya mbere baro kugira ngo ise niyerekana ingene kiba intumbero y'ingene kibanza cyose bazogitaba. Ni kibanza ca hectare 15 murumva ko ari ahantu hanini cyane. Iyo rero umuntu ariko arataba ari ahantu abanza agafatira akagira ifatizo cyangwa ifatiro ahera reference ntaho. Aha rero niho bahereye. Aha munsi ya hano naho bazongera batabe bamanuka munsi ku buryo hazoba hariyo ibintu byinshi bazoshira ibintu bijanye n'inyubako z'amadministration amakave habazoba ama parking n'ibintu byinshi cyane. Aha rero murabona uko hangana ubu hari imashini ziri hejuru ni ku yindi niveau twovuga terrasse iyindi niveau bashobora no kuzobandanya kuko hari hose mubona mu bitoki hari hose ni wacu harimo muri kino kibanza. Rero tukamenya ko hariya hose mubona hariya hirya hariya hose tuzohataba hariya hose mubona hirya hariya hone hanini hirya hanini hose tuzohataba. Ikibanza rero turagifise ku hectare 15. Uko rero tubibona nuko nayo mwabivuze turabona ko ibikorwa biriko biragenda neza. Nukuri abariko barakora n'ubu turabona ariya kubikorwa n'abantu kabisa abanyamwete turabateye intege kandi dushimire n'abariko baradufasha muri bino bintu hirya no hino baba aradufashisha uburyo baradufasha muri binabiriya ari n'abadutiza abantu yaba makomine adutiza azana abantu bagakora ibikorwa bikenewe hano abo bose turabashimira. Kandi nkuko nyensho mukuru w'igihugu yama bivuga koko twese turi hamwe birashoboka. Tuvuye kuraba ahazubakwa izina twavuze yuko ari umuntu umwe ibikorwa byose yabikoze camuraba namwe hano tugiye hamwe no ingene bizogenda. Aha mu minsi iri imbere turifuza yuko turabye ibikorwa aho bigeze turifuza yuko mu minsi iri imbere zova ngo ni minsi ngahe ariko aho hose tuzoshobora kuba hamaze kunama ku buryo ushobora kuva aha wiruka ukaja hariya hirya ukagenda hafi ukagenda nk'imetero amajana ngahe ugenda hariya hirya ari ahantu hatavye. Ibyo nibyo dushaka ukava aho ugenda hariya hirya naho ku rundi ruhande kugera hirya naho ugenda wiruka hatavye. Hanyuma ibi barimo uko nenda ni intango nziza igikorwa cyiza cerekana ko ibyo abanyakanza biyumviriye bishobora kuzoja mu ngiro kandi si gushoboka gusa. Imana nibandanya ihangaza Burundi n'abanyakayanza ibi ntanyeka si no mu gihe kirekire. Aha akaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye naho ubutaha.